Turabana na ca gitabo ca Tim Keller kubijanye n'amasengesho no musi tukora kuri chapitre ya kabiri yitwa The Greatness of Prayer. Umuprofesseur D.A. Carson n'umuhinga mu isezerano rishasha mugabo kandi yari aritwara ikibijanye n'ubuzima bw'inkemu yanditse igitabo ciza citwa A Call to Spiritual Reformation. Muri ico gitabo agerageza kwiga amasengesho ya Paulo kugira ngo rabe ibintu nyamukuru vyamye biranga amasengesho ya Paulo. Iyi chapitre ya kabiri ya Tim Keller ayitangura muri uwo mutima nyene wa D.A. Carson aho yitegereza amasengesho ya Paulo agashika ku ndunduro imwe na D.A. Carson. Amasengesho ya Paulo yasengera amashengero, yasengera abera bari mu mashengero yatanguje. Amasengesho agaragara mu vyete nka vyose vya Paulo arangwa n'ikintu kimwe. Ntiyigera asengera abera ayo mashengero abasabira ibintu vy'inyuma, ibintu vyo mu buryo bw'umubiri. Kenshi yabasengera ku rukundo rwabo gogwira, ko ukwizera kwabo koshikama, kw'ivyizigiro vyabo vyoguma bihamye. Yama agaruka kuri ayo majambo aho abaterije ko babandanya bama ivyamwa vyo kugororoka bizana no kwizera, ko arushiza gukunda Imana no gukunda bene data, kw'ivyizigiro bafise muri Kristo Yesu vyorushiza gushikamisha imitima yabo mu bihe bidasanzwe baba bariko baracamwa. Nibuke ko bano bakirisu bo mu kinjana ca mbere bari mwihamwa, bari mu bihe bidasanzwe, bari mu vyago bidasanzwe, aho batari bafise isaganirizo. Ukwizera kwabo kenshi kwagwanywa n'ubutegetsi bw'abaromani canke n'ubutegetsi bw'abayahudi n'abanyedini b'abayahudi canke abanyapolitiki b'abaromani. Ariko nitubona Paulo avuga ati reka abasengera avuga ati Mana ndakwinginze bano bera ubarinde ibigeragezo canke nuhindura ubutegetsi habeho ubutegetsi buri favorable canke buzoborohereza. Ariko abasengera ibintu vy'inkoramutima bijanye n'umuntu w'imbere. Aha rero turavuga ibijanye n'umuntu w'imbere, tuba turiko turagaruka rero ku bijanye n'amasengesho. Amasengesho ni ico kintu kidutuma twitwaririka ibijanye n'umuntu w'imbere. Si uko Paulo atigera na gatoyi avuga ibijanye n'ivy'inyuma, ahandi mu vyete bimwe bimwe arasaba ko abakristo bosengera inzego z'igihugu ko zorushiza gukomera kugira ngo igishinga ntahe cabo kigende neza. Ahandi turi ku isengesho rya Yesu Kristo, aho ryasengesho tuzi nk'isengesho rya Data wa twese, aho asaba abantu ko bosaba umutsima wa buri munsi. Ni kenshi biri dusaba ko twoshikiriza Imana ivyo dukeneye n'ivyo twifuza umutima nyene w'abana bariko barisanzura imbere y'umuvyeyi. Ariko igituma mu masengesho Paulo asengera abera bose mu vyete vyose vyiwe ataho agaruka kuri ivyo bintu vy'inyuma, kumbure nugira ngo atumbereze amaso yacu kuri vya bindi nyene vy'inkoramutima bijanye n'umuntu w'imbere. Tim Keller ca yavance akavuga ku bintu bine bikomeye cyane tuza gutebako: l'intégrité de la prière, la difficulté de la prière, ingena amasengesho ari kintu kigaragaza umuntu uko ari vy'ukuri, l'intégrité de la prière, la difficulté de la prière, ingena amasengesho ari kintu kigumye kandi kigoye. Hanyuma agaca bandanya akerekana ingene amasengesho afise ikibanza kidasanzwe muri Bibiliya, tuvuga la centralité de la prière. Ahava arangiza avuga ubutunzi bw'amasengesho, la richesse de la prière. Reka dore ku cambere l'intégrité de la prière. Turavuga kujanye n'umuntu w'imbere. Twibuka citation ya John Owen ahavuga ati uko umuntu ari vy'ukuri ku mave niko ari vy'ukuri mu buzima bwa misi yose. Niyo test ya mbere yerekana urugezo rw'umuntu mu buryo bw'impwemu. Hari igihe dukoresha ibindi bintu vy'inyuma kugira ngo turabe umuntu ko akuze mu buryo bw'impwemu, ivyazi, ivyashoboye, ibikorwa ariko arakora mu ishengero, ubumenyi yerekana iyo ariko aravuga. Ariko John Owen yari umupastori kandi umuteologien wo mu kinjana ca 17 hariya mu Bwongereza, akunda kwitwa umuprince w'abapurite w'abo bavuga ubutumwa n'abapastori n'abateologien b'Abongereza mu kinjana ca 17. Avuga ati mu vy'ukuri amasengesho nico kimenyetso ca mbere cerekana urugezo rw'impwemu bw'umuntu. Ico uri mu masengesho niko uri, nta kindi coja hejuru, nta kindi kintu coja munsi. Tuko turavuga kuri intégrité de la prière. Tim Keller twibutsa ingene dutinya cyane gusubira imbere ngo turabe ingene umuntu w'imbere ameze. Turahunga iyo confrontation avec nous-mêmes, turahunga uko kwiraba imbere y'Imana biciye mu masengesho. Turabitinya, tugerageza kubisubiriza ibindi bintu byinshi, amakosa, ibikorwa bitandukanye, kwiga no kumenya ibintu bitandukanye. Turagerageza tugahunga
ariko mu vy'ukuri agerageza kutwibutsa ariko biciye mu masengesho niho tuzomenya vy'ukuri ingene umuntu wacu imbere ameze, kandi aho nyene ni naho Imana izomukiriza, ni naho Imana izomukuriza. Ubwa kabiri Tim Keller arareconnaître, aremera yuko amasengesho ari ikintu kigumye, ari ikintu kigoye. Abera barashingiye intaye yuko atari urugendo rworoshe, ari ikintu kirimo intambamye nyinshi, cyane cyane ko iyo umuntu atanguye kwija mu masengesho hari ibintu biba, wa muntu uwo ari vy'ukuri aramumenya kandi ntivyigera biryoha. Urabona yuko uko wavansa mu masengesho vya birutaho rutebako utarunazi ko ari kumeze utangura kubibona, rimwe biratera ubwoba. Hagiye wumva na vya bintu vyose vyari bigize vyaguheza igicapo c'ukuri umuntu kanaka mu mpemu mu vy'Imana, ivyo bintu vyose birahava, umuntu akamanuka kimenya uwo ari vy'ukuri agasanga ari vide. Hanyuma uko kwitegereza iyo emptiness, kwitegereza ingene umuntu wacu imbere akenye gose, ari umugogwa gose, kandi ibintu vyose twatwiyumvira ko turi atariko turi, hari igihe wumva ko bikunaniye, hari igihe wumva bikunanije gusenga kuko umenga ni urugendo rugumye. Ariko Tim Keller hano akoresha ijambo abandi bahinga bose mu byo gusenga bakoresheje, atubwira ati bandanya gushikaho tu passes du devoir au plaisir, aho upasa, aho ibintu utangura kubikora bigoye bigumye, ariko umunsi umwe bikaba nk'uburyohe mu buryo bw'imwe. Ati rero mu ntango muri urwo rugendo rwo kwimenya no kwitahura uko umuntu ameze n'ingene akenye, hari igihe wifuza kwiruka, hari igihe uza gusenga ubuze ukabura n'amajambo, hari igihe wumva uremerewe n'iyo emptiness, ariko bandanya gushikaho ibihe vy'umunezero mu Mana, ibihe vyo kugendererwa n'Imana, ibihe vyo kunagurwa, ibihe vya Imana itanga kanovera kadasanzwe muri abasengesho bizoza, ariko abananje gukora ikibere igikwiriye kwa mugaruka imbere y'Imana. Ubwa gatatu Tim Keller agakubije na la centralité de la prière, avuga ingene amasengesho ari ikintu c'inkora mutima muri Bibiliya yose. Agaruka ku masengesho ingene Mose yari umusenzi, ingene yamare ibihe vyinshi imbere y'Imana kubwiwe no kubwihanga rya Israeli. Agaruka ku masengesho adasanzwe ya Samweli, aho yahagara imbere y'Imana kubw'ubwoko bw'Imana. Ubwa mbere na mbere yari umuntu w'Imana kuva kiri na mutonya, kuva mama we amutanze mu rusengero, yari umuntu akunda kuza gutebera imbere y'Imana. Ibanga ryo ry'ubuvugishwa ryaranzwe n'ibihe vyo kwingingira Israeli bidasanzwe. Salomo turamwibuka yinjiye urusengero, aheje kubaka rwa rusengero, naho nyene tumubona nk'umusenzi, aho amwe mu masengesho akomeye ayasenga kugira ngo yerekane ingene urwo rusengero agwubatse kugira ngo kibe kibanza kidasanzwe c'abantu bazoza bagasuka imitima yabo imbere y'Imana. Turabona ingene Nehemiya na Ezra, twararavye gato ingene Ezra Imana yamukoresheje mu inagurwa rya Israeli. Ariko kimwe mu bantu badakunda kumenya kuri Ezra nuko yari umusenzi mu buryo budasanzwe. Mu bitabo vya Ezra na Nehemiya tubona ko abantu barabakozi kandi barabigisha. Nehemiya yari umu activiste akomeye, Ezra yari umuntu w'umunyabwenge, ariko ivyo bitabo vyuzuyemo amasengesho adasanzwe. Abo bantu basenga bisengera kandi basengera abo bariko barakorera. Daniel turamubona abahuza ngo kwinginga Imana, aho mbere warashaka Satani yazana intambamye imbere yiwe akabuzwa gusenga, ariko akabandanya yegera Imana inshuro 3 ku munsi. Turamubona afata iminsi yo kwisonzesha imbere y'Imana kugira ngo amenye ubugombe bw'Imana kwihanga rya Israeli n'umugambi wayo muri histoire n'ikibanza ca Israeli muri uwo mugambi wagutse. Ivyo byose abikora yinginga, asenga kandi yisonzesha. Mw'isezerano rishasha dusanga Yesu yarasenze gusumba undi muntu wari we wese. Tuzi yuko yarakora, yari umukozi, yarakorera abantu, yarirukanga, yarafasha, yarigisha umwanya muremure, ariko hagera mw'ijoro akaja ku musozi gusenga. Yarigishije abigishwa bwe gusenga, anababwira yuko imbere yuko bakora igikorwa cyaco cyose bakwiye kurindira i Yerusalemu gushikaho bazoronka mpemu yera, gushikaho bazoronka ubushobozi bwa mpemu yera. Baca barindira i Yerusalemu naho nyene basenga.
binginga. Ibihe vya mbere vy'ishengero muri Actes des Apôtres mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa tubona ari ibihe vy'ishengero ryinginga, tubona ngo intumwa nazo nyene ngo zari zariyeguriye gusenga no kwigisha ijambo ry'Imana. Ibice by'Ibyakozwe n'Intumwa tubona ishengero ryaringinga Imana hagati na hagati mu bihe vy'ihamwa, maze bakambikwa ubushobozi n'ubushizi bw'amanga, bagashingira intahe Kristo bafise ubushizi bw'amanga. Ivyete vya Paulo vyuzuye amasengesho adasanzwe, aho Paulo avuga ko afise umwitwarariko ahasengera amashengero ku murango no mwijoro. Tubona abasengera no muri ivyo vyete avuga ati ku murango no mwijoro simpengeshanya kubingingira Imana. Hano rero tubona amasengesho ari ikintu kidasanzwe, ari ikintu gifise ikibanza kidasanzwe muri Bibiliya. Nizere cyane yuko iyi survole ntonya y'uruhara rw'amasengesho muri Bibiliya rwabafashije. Tim Keller akabandanya atwigisha ku masengesho, aho agaruka kuri la richesse de la prière. Muri richesse de la prière agaruka kuri poème ya George Herbert, poème nziza, aho hari iryungane rimwe rirerire, kumbure la plus longue phrase que j'ai jamais lue, iryungane rirerire ntari bwigere mbona. Hanyuma agira iryo jungane ry'uwo mu poet ya George Herbert ririmo ibicapo bitandukanye ku bijanye aho uwo mu poet akoresha imvugo ngereranyo zitandukanye ariko aravuga ku masengesho. Rero sinovuga ivyo bicapo vyose, Tim Keller ava agatebera ko mugabo ndashaka kuvuga ibintu bitatu bikomeye, novuga imvugo ngereranyo zitatu zikomeye ziri muri poème ya George Herbert kujanye n'amasengesho. Aho naho abariko aravuga kuri point ya kane yitwa la richesse de la prière. Ubwa mbere amasengesho ameze nk'umuziki. Abantu bazi umuziki barumva ico diapason. Ati abasengesho ameze nk'ico kirere d'harmonie, aho umutima wawe n'umutima w'Imana biba biri kuri diapason imwe, biba bisangiye no ikirere, biba bisangiye gusangira umutima n'Imana, ku buryo hariho rythme nziza, hariho harmonie hagati y'ikiraje ishinga umutima w'Imana n'ikiraje ishinga umutima wawe, ikiryohera Imana n'ikiryohera umutima wawe. Donc amajambo tubwira Imana na vya bindi Imana nyene yifuza ko tuvuga. Amasengesho niyo atuzana akalinya umutima wacu ku mutima w'Imana. Ikindi gicapo ca kabiri akoresha George Herbert, akoresha igicapo c'urugendo. Amasengesho n'urugendo rutoroshe, n'urugendo rugizwe n'ibihe bigoye n'ibihe biryoshe. Nta muntu n'umwe atabizi ibi. Ntushobora kubaho gutanga ubuzima bw'amasengesho witeze ko ibintu vyose bizokwama biryoshe. Ubuzima bw'amasengesho bugizwe n'ibihe vy'ubugaragu, ariko umuntu akabandanya asenga. Amasengesho agizwe n'urugendo aho usaba ikintu Imana ntiyicishure, ariko ukabandanya uyizigira. Amasengesho agizwe n'ibihe vyo kwambika ubushobozi, bikagutera intege yo kubandanya ukunda Imana kandi uyikorera. Amasengesho agizwe naho uhamagara ukumva umenga nta muntu ariko arakumva. Amasengesho agizwe naho yugumbagumba Imana ikuzura ukumva Imana irakuzuye, ahandi ukumva urahamagara ntikumva, uteza kubandanya mu kwizera. Amasengesho agizwe n'ivyo bihe bitandukanye n'urugendo. Ubwa nyuma arangiriza avuga ati amasengesho ameze nk'inkuba, ameze nk'umuturagara ukomeye. Aba ariko aravuga ingene amasengesho, avuga ati ijwi ryacu mu masengesho, ati amasengesho yamplifia ijwi ryacu imbere y'Imana no mu matwi ya Satani. Iri ni jambo rikomeye cyane, menga ni ikintu gisanzwe, ariko Imana yarahaye ikibanza amasengesho ko yogira uruhara rudasanzwe mu vy'iriko irakora mu ntumbero zayo, ku buryo dusenze vy'ukuri ijwi ryacu ryumvikana n'inkomezi mu matwi y'Imana, kuko iyo Mana yahisemwo kutwumviriza, kunywana natwe, gukora ibidasanzwe ikoresheje amasengesho y'abera. Ariko kandi amasengesho yamplifia ijwi ryacu mu isi y'imwema. Amasengesho yamplifia ijwi ryacu mu bwami bw'umwijima bw'abadayimoni na Satani, aho ijwi ryacu Imana iryambika ubushobozi, maze biciye amasengesho yacu igahindura ubusa imigambi ya Satani, ikanesha ibikorwa by'abadayimoni, maze ubwami bw'Imana bugaseruka mw'isi. Nizere ku chapitre ya la grandeur de la prière, the greatness of prayer yabahezagiye. Tuzobandanya ku gice ca kabiri gikomeye cyane c'amasengesho, aho Tim Keller ahava avuga ati mbega amasengesho niki, ahava bandanya avingena amasengesho ari ukuganira n'Imana no guhura n'Imana, ariyo mashapitre akomeye cyane agize ico gihande ca kabiri kijanye n'amasengesho, aho dutangura kwiga rero amasengesho icarico.
tuzosubira tugume tubanira twumviriza zino video gushika tuzorangiza n'urugendo twise ngo ishure kw'ishure ry'amasengesho hamwe na Dr. Tim Keller. Tuzosubira ubutaha.